Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabaye ikaze aho mwoba muherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho watunganirije. Ni vyinshi rero turaza kugarukako cane cane mu gisata c'umutekano, agateka kazira muntu hamwe na politike. Ndaguha kaze kandi nkuramutsa woba uherereye hose, waba dukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya Korea, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'Uburaya n'abandi batandukanye benshi bari mu bice vyinshi. Ndabaramutsa kandi ndabaha kaze gukurikira aya amakuru. Tubatoreza vyinshi babivugwa cane mu bisata bitandukanye, agateka kazina muntu, politike, ubutungane, umutekano, inkuru zivugwa cane mu kibano, ivyatangajwe n'abategetsi, biba vyaranyegejwe n'ibindi vy'abandi bagiye batandukanye, ariko vyose bigaruka ku nkuru ziba zivugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Tibagiye kandi n'ibivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Ndaguhaye kaze. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook ati umunsi umwe nasimvye umutego wa General Bunyoni na Komiseri Desire Uwamahoro. Hari muri Ndamukiza 2020 Murantunge 2011, myaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe. Ernest Manirumva yari cegera c'umukuru wa Lukome, yari yishwe ahorwa amatoza ariko arakora ku birwanisho byagurwa n'igipolisi, ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi mbere yuko Bunyoni abo umushikiranganje w'ubutekano muri 2007. Ibirwanisho vyose byagurwa n'igisoda. Kuva rero Bunyoni abaye umushikiranganje, ibintu vyarahindutse. Niwe yarasigaye yagura ibirwanisho harimwo n'ivy'igisirikare. Birashoboka rwose ko bamuhaye amakuru Manirumva harimwo abo mu gisirikare batatahura ibirwanisho Bunyoni yari karagura iyo vyaja. Ico gihe rero havugwa inkoyi 40,000 zaheruka kugurwa mu gihugu ca Malaysia, mu gihe igipolisi cose kitarenza abantu 20,000. No kuvuga ko umupolisi wese yari agiye kugira inkozi 3, zibiri zishasha ziyongera kuyo asanganywe. Rero ntiyavugwa cane mu bashobora kuba barishe Manirumva, ahubwo havugwaga General Adolphe Nshimirimana, yani Javendera ko buca batazirinda kugarika, Colonel David Nikiza, Lieutenant Colonel Robert Bayisaganya, Major Desire Uwamahoro. Mu butungane dosiye yari yananiranye kugira intambwe. Nora amashiramwe yigenga yategura imyerekano yo gusaba ko ubutungane bwo kwikubita gashi bugakora amatohoza nyezina kandi bugakurikirana abishe Ernest Manirumva. Hari rero vyabaye ku itariki y'indwi kwezi kwa kane. Nivyo turaza gutangurira ko muri iyi nta ya Pacifique Ninahazwe yavuga ingene yoba yarasimvye umutego wa Alengeye mu Bunyoni ndetse na Desire Uwamahoro bishoboraga kubuviramo n'urupfu. Kuri iyo tariki rero nari mpejeje kubabwira mushikiranganje Edouard Nduwimana niwe yatanze ruhusha rw'imyerekana. No hariciye imyaka mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yamana ivyitwazo bituma atemera ko habaho imyerekano y'amashiramwe asaba ubutungane kuri Ernest Manirumva. Amashiramwe yo ntiyacika intege zo kuguma asaba urwo ruhusha. Kwigenekerezo ry'indwi kwezi kwa kane 2011, Edouard Nduwimana yarakiriye babiri mu baserukira amashiramwe yigenga gira karabemerera ko imyerekano yaritegekanijwe bukeye ku itariki 8 kwezi kwa kane 2011. Ayemeye mu mashiramwe yigenga hari umunezero kubera bwari ubwa mbere Edouard Nduwimana yemera urwo ruhusha. Umunezero umaze umwanya urume rumara. Hari rero umutego wa Alain Guillaume Bunyoni. Ku mugoroba w'uyo munsi nyene, umwe mu vyegera vy'umukuru w'igihugu yaratelefoniye umukuru w'ishiramwe yakata aramubaza ati ubwo ibintu mwateguye ejo mwaravyitondeye, kuba mwararavye neza ko mwese muri kumwe. Ku kanya niho rero cegera camenyesha umukuru wa kati ko umwe mu barongoye amashiramwe ya Campagne Justice pour Ernest Manirumva yariko arabonana na General Alain Guillaume Bunyoni uwo mugoroba. Cegera c'umukuru w'igihugu ntiyarazi ivyo abo bantu bariko baravugana.
ariko yabahanuye ko bokwitondera cane ivyumviro bishasha bazumva uwo muntu abazanyemwo. Wa muntu rero ngo ntiyigeze avuga ko yavuye kubonana Bunyoni, ahubwo yavuze ko Edouard Nduwimana amuhamagaye amubwira ko rwa ruhusha arufuse. Pacifique Ninahazwe n'abandi baharanira agateka kazina muntu bari bahari bamwishuye ko izo ngingo z'ijoro ku telefone bafata ko atazo bazi, ko bagumana uruhusha yari baduhaye ku murango. Bari baraye bumvikanye ko abarongoye amashirahamwe bazohurira mu gatondo kare ku biro vya Forske mbere yo kuja ku biro vya Ligue iteka ari ahari gutangura imyerekano. Aho hose rero bashaka kumenya umutego Bunyoni yari yumvikanye n'uwo mugenzi wabo. Bukeye ubwo ni kuri iyo tariki y'umunani kwa kane isaha imwe y'igitondo abarongoye amashirahamwe agize campagne Justice pour Ardestemane Rumba, Pacifique Ninahazwe n'abandi bari bayirimwe iyo kampanye bahuriye ku biro vya Forske. Wa mugenzi wabo yari yaraye abonanye na Bunyoni, nawe niho yari. Bose rero bari barindiriye umutego abazaniye, niho yabaha ubwenge bushasha ati irya ciyumviro co guhera imyerekano kuri Ligiteka si ciza, reka twigabure mu mirwi itatu, bamwe bahere kuri Ligiteka abandi bave kwibaraba rya RTNB abandi bazanane irya Musaga. Buryo ni igipolisi catera kirabuza bamwe ariko abandi babandanye. Ako kanya rero batahuye vyibuse ko hariho Bunyoni akeneye kugira nabi cane muri bo, kwigabura mu turwi duto duto vyasigura ko indongozi za campagne Justice pour Ardestemane Rumva zaca nazo zigaburamwo imirwi itatu. Ruhande uwo muntu bakeneye yari kuba arimwo rwari kubona ibara ku muri igipolisi cari kurasa uwo muntu canke agafatwa n'abandi benshi batabona. Pacifique Ninahazwe akabandanya ati twari twaraye tubizi ko tudashobora kwemera iciyumviro gishasha kivuye muri umugenzi wacu, twari tuzi neza ko iciyumviro ciwe kizoba kivuye kwa Bunyoni. Naciye mfata ijambo ati ico ciyumviro cari kuba cizi yaba turi benshi, imyerekano y'umunsi ntishobora kurenza abantu 150. Urwi mutoya nk'uyo si vyiza ko wigaburamwo turwi twinshi, nta n'umwanya dufise wo kubimenyesha abandi, reka tugumane uko twabiteguye. Akabandanya agira ati twavuye ngaho twese tuja ku biro vya Ligiteka, ariko wa mugenzi wacu haraciye n'urusu y'isa tutazi iyo yakamanganiye, kumbure yaciye gutanga raporo no gutora amategeko mashasha kwa Alain Guillaume Bunyoni. Ku myiyerekano rero yo kwitariki 8 ukwezi kwa kane nk'isaha 3 z'igitondo, Pacifique Ninahazwe avuga ko bari batanguye imyerekano nta minota 10 batambutse bagiye kubona imodokari z'igipolisi ziza n'umuvuduko udasanzwe. Polisi bashika babasimbiramwo baka ivyandiko bari bafise. Ico gitero cari kirongwe na Colonel David Nikiza yararongoye igipolisi mu karere k'uburengero bw'igihugu, wari imbere mu kutwaka inyandiko ari Commissaire Desire Uwamahoro, nawe rero yatumbereye aho Pacifique Ninahazwe yari ahagaze. Papuro rero yari afise yaragitwaye ariko yaramuyobewe. Uwo munsi rero yari yambaye uko benshi batari bamenyereye, abapolisi baramuyobewe. Mu kanya gato polisi bari bahagaritse umukuru wa Lukome Gabriel Rufiribe n'uwundi mukozi wa Lukome. Umukozi wa Lukome yari yaje yambaye costume, yari asanzwe yambara amarori, yaje ameze nk'uko kenshi bakunda kubona Pacifique Ninahazwe yambaye kumbonesha kure. Gabriel Rufiri rero bamufashe ameze nk'uhaririza Colonel David Nikiza, ariko uwo mukozi we bamufashe yihagarariye ataca ariko aravuga. Byaboneka ko abapolisi baje bategerezwa gufata abantu babiri kubera atawundi banariye urwara. Bose rero bagumye bahagaze imbere yaho, ariko bamaze kurira bano babiri hejuru mu modoka y'igipolisi, yaronze ko abapolisi babonye ko uwo bashaka abatamufashe. Pacifique Ninahazwe rero agashinga intaye ko yoba yarakijijwe n'abapolisi. Bamaze gufata Gabriel Rufiri n'umukozi wa Lukome, harabaye ikintu gitangaje. Bagiye kubona babona hari umupolisi, hari abapolisi batatu bagarutse kubaraba cane nk'uko umengo hariho umuntu barondera. Mu kanya gato babonye abakenyezi bahagarara imbere yabo, cane cane imbere ya Pacifique Ninahazwe bakora uruhome runyegeje.
Pacifique Nazwe akaba yaragize ati baca batera bipanga bamwe inyuma bipanga bamwe inyuma abandi ku buryo nisanze ndiko ndaje inyuma mbere nisanga ngeze mu muryango wa Ligue Iteka bose rero baguma banyongorera ngo ni wewe barondera. Ivyo bintu rero vyabaye mu kanya gato cane ba polisi baramubura rwose kandi ntako bari bagishoboye kubaza imbere yabo. Umwe yari yaraye agiranye inama na Alain Guillaume Bunyoni. Babonye rero ko bamubuze, abapolisi buriye imodoka bagenda bajanye Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Lukome. Hariho abapolisi bakeya n'abakozi b'iperereza bagumije hafi ya Ligue Iteka bacunze ko Pacifique Nazwe yohava aboneka. Hari bitavye imyerekano baragiye ariko wewe aguma ku biro vya Ligue Iteka aza kuhava atevye mu modoka atahuriye n'izo bari bateze. Umutaga rero nyene Pacifique Nazwe avuga ko yaronse telefone y'umukozi wo mw'ibohero rikuru rya Mpimba yamenyesheje ko abakozi bakora mu Mpimba bari bababwiye ko badataha ubwo baza kurindira kwakira umutegetsi yategerezwa kwinjizwa ibohero uyo munsi. Pacifique Nazwe akagira ati twavuganye yambwiye ko yibaza ko ari njewe bari bateguye kwinjiza mu Mpimba naho ntiyite umutegetsi. Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Lukome sinamenye neza iyo babacanye ariko nyuma y'akanya gato baciye barekura. Ku mugoroba rero wo ku itariki 8 kwezi kwa 4 2011 Pacifique Nazwe ashinga intahe ko utari woroshe. Ku mugoroba rero bari bafise ikiganiro kuri hoteli Novo Hotel Bujumbura aho bari batumiye abanyacubahiro batari bake barimwo n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ivyari byoroshe gukoresha abapolisi mu kibanza kirimwo abaserukira ibihugu vyabo. Mu gihe yari yicaye imbere ari mu baremesha ikiganiro niho Pacifique Nazwe yaronka ubutumwa muri telefone bumenyesha ko hanze abakozi b'iperereza bandiriye ko asohoka ngo bamufate. Bagenzi be baragize ubwoba buko afashwe mw'ijoro ashobora no kwicwa na cane ko bashobora kumukurikira bamufatira mu kibanza atawubona. Rero mu bakenyezi bari barongoye amashirahamwe yaraje kuntora aho nari nicaye imbere mu baremesheje ikiganiro. Pacifique Nazwe niko ashinga intaka abana yagira ati yaruntwaye nk'ufise ico agira ambaze ko ako kandi nyene aba yavuganye n'ubundi yakora aho hantu bancishaho ntazi nisanga muri cave hariho imodoka yateguwe n'ubundi mukenyezi yari hafi hanze sohoka ca kibanza ndayinjiramwo tuba turasohotse kuri Novo Hotel atanumwe yibaza ko ngiye. Abo bakenyezi rero barateguwe n'ibintu vyose mu kanya gato cane harimwo n'ikibanza yarayemwo iryo joro. Ku itariki 9 kwezi kwa 4 2011 wari umunsi imyaka 2 yari irumanye neza. Ernest Manirumva aganaguwe bategerezwa kuja gushira amashurwe ku ntatemwa yiwe mw'itongo bapfuye ku Mpanda. Wari uwundi mwanya ugoye cane kubera bari bamaze kubona ko aronderwa ariko ubutegetsi bukabikora butavyemanze. Kuva mu gisagara ca Bujumbura uja mu Mpanda n'urugendo rutari ruto rushobora no kubamwo imitego ahatagira hake. Sinzibagira ingene babakenyezi bateguye imodoka zigenda zirampanahana ku buryo vyari bigoye cane kumenya imodoka ndimwo mu gihe hari kuba abantegereye mu nzira. Ikindi kubera batari bazi aho iperereza riko rirakoresha muri bo barabitunganya ku buryo abatumwe bataca bamenya ivyo bazananye niyo Pacifique Nazwe yari kuja. Ibikorwa vy'uwo munsi rero ntawagerageje kubidurumbanya barabikoze neza. Baraba no mu misa yo kwibuka Manirumva atankomanzi. Burya ibikorwa vyose vyari vyateguwe mu kwibuka imyaka 2 yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe barabikoze naho vyari ibihe bitoroshe. Pacifique Nazwe rero muri iyo ntaka avuga ko ari ivyigwa yoba yarahukuye muri iyo mwaka wa 2011 ngo ntazigera wibagirwa. Ivyo bikorwa vyo kwibuka imyaka 2 yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe vyamuhaye ivyigwa 2 bihambaye yifuza gusangiza abantu nkuko yavyanditse. Icambere nuko CNDD-FDD yamikoresha abantu umuntu adashobora kwigeka babitwa ko batari kumwe n'ubutegetsi. Rero ngo yakoranye na Bunyoni ico gihe yari asanzwe ari indongozi ikomeye mu mashirahamwe yigenga mu Burundi kugeza uyu munsi.
Ikindi rero ngo yokongera ko n'ingene benshi bakunda kwihenda mu kwizigira abantu ngo ugiye radio ukumva nk'umuntu ko akorera RPA radio yangwa no cyane n'ubutegetsi shoka bibwira ko umuntu ari umwizigirwa ugiye mu mugambwe umuntu kwereka ko ari umu MSD akomeye indongozi muri CNL canke umuntu atasivye imyerekano muri 2015 birashobora kuvuga ko ari umwizigirwa. Ikindi cigwa rero avuga nuko yatahuye inguvu zidasanzwe z'abakenyezi mu bihe abantu bose rero bari bagize ubwoba ngo baratangaye cyane babonye Pacifique Ninahazwe akejijwe na abakenyezi. Niyo ntaye rero twari twabateguriye muri vyinshi tuba twabakusanyirije ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone n'utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza hagenzawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire.